jewe ndi muri bamwe bagiye kurondera nye Afrika y'Epfo mva mu gisagara ca Cape Town. Rero bivanye n'ukuntu n'ukuri twebwe hameze nabi cane cyo tubona ngo gutabaza ngo bamenyesha bakuru kugira ngo mushobore kudutabariza igihugu cacu basi nyine gute tudutahana nkuko n'abandi bariko babikora. Bakuma bavugana n'igihugu cyo ngaho batworohereze kuko ubwicanyi buriko burababura hari butari buto, abantu bakuma bapfa bicwa n'abene gihugu. Government ya Afrika y'Epfo ntagire ikivuga, government yacu ntagire icyo ishikiriza. Rero ko dusanga ibindi bihugu byarazanye indege zitwara abavyo tayi habe inagihugu babo, ariko twebwe ugasanga nta n'ijambo rivugwa ryo kugira ngo barabe bafume bahumuriza n'abari ngaho kugira ngo twumve basi ko twonahumura na gatoyi. Tumaze iminsi turi mu ruhagarara rurerure, ahubwo twe no munsi bafise target y'itari 30 zo kukwezi nyine turiko ko ho hazoba amarorerwa menshi cyane. Kandi mpamvu dufise ubwoba cyane bivanye n'ivyo bagenda baravuga uko bavuga ko bizoba bibi cyane. Tufate nko ku gihugu ca Ghana cazanye indege kiyatana bene igihugu bacu kubera ubwoba baguma baterwa canke baguma bagirikwa nabi. Si ibihugu byose bifise ububasha bwo kuronka izo ndege nk'igihugu cacu nta ndege kigira, ariko mugabo nabo batavye kubatora bararungitse ubutumwa kuri iki gihugu hama bakagerageza gukingira aho bishoboka. Aje gutuma tuvuga tuti mu rwamenyesha makuru ngo dushikira imbere adashobora gushika kugira ngo ijwi yacu ryumvikane, turabe ko nizo tariki basi niyo hogira abagira ibibazo bataba benshi.